niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese mukurikirana ikiganiro Ikirundi c'Abarundi, ndabahaye mwaramutse, ndabipfuriza umwaka mwiza w'igihumbi n'amajana 1959, ndabipfuriza kandi n'umwaka mwiza w'ibihumbi 2023. Uno munsi rero nje ndababwira nti murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma, kwa kundi nyene nama mfise imihezagiro ndabaha. Mugabo iyo mihezagiro iraza kurorera mu nyuma. Uno munsi rero jewe Ntafatiro Patrice ntatakara taha bitarara mu nzira. Jewe Ntafatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima. Jewe Ntafatiro tarayidatuba idome kandi matara. Nagomba kubamenyesha yuko ubu narashitse ku giharuro c'Abarundi n'abantu bose bakurikirana Ikirundi c'Abarundi bashika ibihumbi 14. Abarundi n'abantu bose bumva Ikirundi c'Abarundi bashika ibihumbi 14. Nukuvuga muri telefone yiwanje, mu gitega ciwanje, mu gihamagazo ciwanje harimwo abarundi bashika ibihumbi 14 n'abarenga. Hariho abarenga kubera hariho abo mfise ntarungikira Ikirundi c'Abarundi. Uno munsi rero nzanywe n'iki? Uno munsi nje kugira ikiganiro ca gatatu cerekeye abapfumu, abarozi, abakonikoni na Nāngayīvúza. Murazi ko haraheze iminsi itari mike ngomba kubagira ikiganiro mugabo sindakibarungikire. Kubera iki? Jewe ndafatirwa. Jewe nama ndabibabwira ku bantu bataraba muri Canada, abantu bataraba muri Amerika, abantu bataraba iburaya, abantu bataraba muri Oceania, nta bakozi dufise. Ahantu uzisahani niho uyisanga. Aho usize ikiyiko niho ugisanga. Ugiye uburiri utabushashe nta muntu aza kugusasira. Ugiye udakubuye nta muntu aza kugukuburira. Mu yandi majambo rero, jewe ntora umwanya wo kugenda gukora ibintu bisanzwe bimpa ico mfungura, hanyuma nkarondera kandi n'umwanya wo gukora n'ibindi, kuko ndafise umugwi w'abavuzi b'ingoma, kuko ndafise ibindi bintu nkora, aba muri Canada barabizi canke abo tumaze kuyaga barabizi ibindi nkora. Mugabo kandi nkaronka n'umwanya wo gutegura ikiganiro. Abantu mumaze kumenya ingene ikiganiro kigora, ingene gitegurwa, mwe ngo bitegera. Jewe kira noneho n'ibindi ko ndavuga biranditse ngaha rutondanya bumenyi iranditse mwo ibintu nateguye. Nukuvuga sinza niyumvira ngo ngo ko ngo vyutse ngo ngomba ngo ndondere ngo ngomba ndabe ngo bikoresho ngo hama ntangure kuvuga, ntibikunda siko bigenda. Ndabanza nkiyumvira, hanyuma ngategura, hanyuma nkarondera ibindi vyiyumviro, ngasoma, nkabaza, ngahamagara, hanyuma nkandika, ngasoma, nkavuga, ngatosora ibyo mpejeje kubabwira, hanyuma nkabona ko yarungikira bimeze neza. Hariho nivyo mporangira ngasanga nihenze, kumbure ururimi rwatarutse, kumbure navuze ijambo ritari ryiza, nkabwiza kubikuramwo byose kugira ngo havugwe ibintu bigororotse. Na babandi bama misi yose bariko bararondera ico Patrice Ntafatiro yovuga kitari ico, hama ngo bace banjengeza. Hajya birantwara umwanya munini kugira ngo mvuge ibintu byorohera abarundi, ibintu bifasha abarundi, ibintu bitonganutse, kandi na jewe bimpiteka, bigahiteka umugore wanje, bigahiteka abana banje, naho umuntu adakundwa na bose. Ikira ni ikiganiro ca gatatu kijanye n'abapfumu, abarozi, abakonikoni na Nāngayīvúza. Kubisana navuze ko ibiganiro bizoba 4, hacasigaye ibindi 2 nzogira. Ikiganiro rero kije kubera iki? Kije kuko hariho abanywanyi b'ikirundi c'abarundi benshi, kandi abo rero ntibari muri CNDD-FDD, muracumva neza. Abo bantu banyandikiye, abantu bandungikiye ubwo butumwa mpavwe ndababwira, nta numwe ari umugumyabanga, nta numwe ari umukenya rugamba, nta numwe ari mbonera kure, nta numwe. Abo bantu rero urumva n'abandi. Hariho rero abambere barandungikiye ubutumwa burebure, mugabo ari ubutumwa ubona ko bakuye ahandi. Ivyo bintu byavuga gutya: Gitega utuburungu 2, abiyita abaganga baragisibije. Murabona ko ndiko ndasoma, nuvuga ko nabiteguye, ndatangiye gusoma.
abajejwe intwaro basabwa guhagarika abantu bose bavuza imiti y'ikirundi badafise uruhusha rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nubwo boba barahawe uruhusha rwo gukora n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kuko bigaragara ko abitura bo biyita abavuzi batanga imiti ivura ingwara zose bakunze gusinzikazwa n'imiti bahabwa ndetse bikanabononera n'amagara yabo. Ico ni cambere. Ica kabiri, ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano niteretse Maritino kuri uyu wa mbere nzero umwaka wa 2023 mu nama yagirishije abarongozi batandukanye mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo kubahamagarira kuzuzanya kugwanya akarenganyo no gutunganiriza bene gihugu mu vyo bakeneye atagisabwe. Sinosoma vyose mugabo ivyo nivyo uwo muntu yandungikiye. Sumwe si babiri si batatu barashika 200. Naheruka kuvuga ko abapfumu, abarozi, abakonikoki n'abanangayīvúza ikibanza cabo atari muri gereza, atari mu munyororo, atari mu ngoyi. Niko nari navuze. Mugabo urabona hariho abantu bandungikiye ivyo. Sabo gusa. Hariho n'abandi baje bandungikira rero ibindi. Bobo nibo batanguye. Babanje kundungikira ivyo nyene ingandi. General Major Ndayishimiye Evariste yavumerereye Igitega avuga ko indongozi ija mu bapfumu idakora neza. Umviriza rero wewe ivyo yavuze ndabifise ireresi ndabifise ninde vyumvirize ngo tumutega amatwi. Uyu mwaka narababwiye kugira igihugu c'Uburundi Imana yakibohoye tugira tuje mu yindi ngendo. Uzi yuko vyamunaniye guheba Yesu vyomera vyo atanze imihoho akaja gukora ivyiwe. Ntidushobora kwemera ko igihugu kizotukwa kubera indongozi zikija kuraguza gufukamira izindi mana. Kuja uri indongozi ukaja gufukamira izindi mana uja mu bapfumu n'umuvumo udukwege. Ntidushobora kwemera rero gukwegerwa uwo muvumo. Ebwe mw'abaye indongozi Imana ikabatereteka ikabakuza. Ibuka ingene mwasa mu 2005. Nimwirabe wese amafoto mufise mu 2005. Murabe iryo teka Imana yabambitse. Uno munsi mukamugipfukamira abapfumu. Iyo warenze kwisezerano ryayo ukamenje ugafata iyindi nzira Imana iragerageza ukuntu wewe atamahoro usubira kuronka. Kenshi mutavuga ngo ni shetani. Shetani wabaye icumuyeko. Aho no kugira umunsi mukuru ahubwo kuko wacubeye ku Mana yoca izakubwira nabi. Indongozi Imana niyitegura ikayicisha no mu mahwa kugira ngo yige kurinda nabamusa murazi baciye mu bugaragwa hanyuma ukazoteba ugashika ushitse rero ukamenja Imana irakwereka ingene bigenda. Nagenda babwire kuri ndongozi umenje Imana iraguhana kandi niyo nyene vyikorera. Ujya mutima mubi igukura ku mutima hagacaza umutima mubi shetani kabirose tere. Aho rero urumvise ivyo nyene icubahiro umushiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano yavumereye. Urumvise kandi n'ivyo nyene inganje umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Ndayishimiye Evariste yavumereye. Abo bantu n'abantu bakomeye gose, abo bantu ni ndongozi twese tugera dukurikira. Abo bantu rero bariko barandungikira ubwo butumwa urumva ico bagomba kuvuga. Mu yandi majambo ariko baravuga bati Ntafatiro Patrice none we ubwo ntiumva ko uriko urakora nabi kuko baravuga ibi nawe ukavuga ibi cyangwa ukaba wavuze ibi nawe bakavuga ibi. Mu yandi majambo urumva ivyo abo bantu bashaka. Jewe Ntafatiro tayira tuba idome kandi matara. Jewe Ntafatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima ndasubiyemwo ivyo ngomba mvuge. Jewe iyo ngomba kuvuga ibintu simvyuka mu gitondo aho nari kumwe n'umupfasoni hama ngo ndirutse mu cumba nkoreramwo ngo ubu ngo bantangure gukora. Mba navyiyumviriye ni washaka ndanabisabira n'Imana numve ko ivyo bintu nza kubivuga neza. Abapfumu barafise ubumenyi mubishaka mutabishaka muvyemera mutavyemera. Abakonikoki, abanangayīvúza, abarozi
n'abapfumu abo bose barafise ubushobozi, barafise ubumenyi twese tudafise. Ivyo nawo bideha, hariho bideha nakazi kiwe. Mugabo je ndazi ko hariho abantu bashaka kuruga umuntu batari kumwe. Ubwo n'ubushobozi bukomeye. Ico nagomba kugenda mvuze, hariho umuntu yadungikiye iyo foto mubona. Ingenda yibereke. Kira noneho si iyo foto gusa nariko ndavuga, ndabira iyi jacket ubona ya jeans nambaye iriko Spiderman. Raba Spiderman nuwo muntu aguruka. Raba inyuma harimo Spiderman wa wundi aguruka. Bobo abazungu umuntu aguruka urabona baramuha agateka. Mugabo mu Burundi umuntu aguruka bashaka kuhakwa kumujana mu gasho. Ni ibi rero nagomba kuvuga. Ndabira iyi ni jacket yiwanje niyo nambara kandi irameze neza, irafise n'ipantaro yayo, ariko urabona bayishafyeko Spiderman. Spiderman no kuvuga umuntu aguruka. Raba rero uko niko nobabwira. Ingo tubandanye ikiganiro rero. Abazungu umuntu aguruka bamwita Spiderman. Abarundi umuntu aguruka bamwita bakaca bamugira gute? Kandi abazungu bobo Spiderman n'umuntu bapfa kwerekana, n'umuntu biyumvira ko yoguruka. Nta muzungu umwe araguruka, ariko abarundi baraguruka, ariko abanyafrika baraguruka. Nta muzungu umwe araguruka. Hari ikintu nama ngomba kubabwira, ingenge ndakivuze ko nzokigarukako. Hariho umurundi yanditse thèse de doctorat, nukuvuga yanditse igitabo ngo yanzure itsinda rya kaminuza ariko rya gatatu yabikoreye mu Bubirigi. Ico gitabo barakimuguriye, nta uzi niyo kiri, ari ngaha muri Canada, je twarayazi. Yari yakoze ku Bakonikoki. Ico gitabo baramubwiye bati dusinyire ngaha, hanyuma ico gitabo n'ubu ntazi niyo kiri. Urumva bo barazi ivyo barondera. Mugabo Barundi ngo umuntu ariko araguruka bakaca bamufata. Burya ni ivyo bintu byavuye. Uwo muntu yabinyagiye haheze imyaka 10. Turi mu 2023 canye mu 1959 haheze imyaka 10 uwo muntu abinyagiye. Je ndavyiyumvira ingene mu Bubirigi umuntu yabonye umuntu ariko arakora ku Bakonikoki, igitabo ciwe bakaca baciba, igitabo ciwe bakaca bakimugurira. N'ubu nta kigega bitabo bibliothèque uzogisangamo, nta na hamwe kiri ku isi. Mugabo bariko baragikoresha iki? Reka reje ngaruke. Ugomba guteza imbere Burundi, ubuteza imbere bwose. Uteza imbere Ikirundi, ugateza imbere imico kama yabwo, ugateza imbere n'ubutaka bwabwo, ugateza imbere n'abarundi, ugateza imbere vyose. Ntushaka guteza imbere bimwe hariho ibindi usubije inyuma. Abarundi bazi ubwenge, abarundi baguruka, abarundi baba Nāngayīvúza, abarundi bakora ibintu bikomeye no kubarondera. Ndagishitseko ibi biganiro ndiko ndagira, jewe sindigera mbwira umuntu numwe ngo mbasubiremo mu vyumve neza. Nta muntu numwe ndabwira ngo agende kuraguza. Nta muntu numwe ndabwira ngo agende gucisha uburozi. Nta muntu numwe ndabwira ngo aroge mugenzi we. Nta muntu numwe ndabwira ngo agende kuraguza hanyuma akora ibibi. Jewe navuze ngo nubu nzosubira kubivuga, ubushaka angirire nabi canke angirire neza, noneho nta uzongirira nabi kubera ibyo mvuga si byo jewe nibwira. Abarundi bafise ubumenyi bwo kuguruka. Ikibanza cabo si muri gereza, si mu ngoyi, si muri prison. Ikibanza cabo ni hehe? Ni muri laboratoire, ni mw'Irogorero. Hanyuma bashire hamwe ubumenyi bafise, abo bapfumu, abo barozi, abo Bakonikoki, izo Nāngayīvúza, bose baje hamwe, ubwo bumenyi babushire hamwe. Kubera abo bantu nibaba baroga bakica abantu, ni nkuko nabakoze bombe atomique bica abantu. Mugabo Iburaya ntibabashize mu gasho, Iburaya ntibabashize muri gereza, Iburaya ntibabashize mu ngoyi, Iburaya babajanye muri laboratoire, Iburaya babajanye ahantu bakora ibintu kugira ngo ivyo bintu bitunganwe n'amategeko hanyuma bikoreshwe bikenewe. None leta zunze ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubuhindi, Ubuyapani, Uburusiya, Ubushinwa, Korea, ivyo bihugu bitinwa kubera iki? Kubera bifise uburozi bwitwa bombe atomique. Israel yoyo ifise bombe a helium. Nta nico ndamenya, mperuka kukimenya vuba. Iyumvire
bo barafise uburozi bwitwa bombe atomike. Nene kubera ko abarundi batogira uburozi bw'iwabo bwitwa ukundi butuma tuguruka. Nuko jewe niyumvira nta muntu numwe ndiko ndakura ku mana yiwe, nta muntu numwe ndiko ndabwira ngo ntusenge, nta muntu numwe ndiko ndabwira ngo hebi bibi, je ndiko ndavuga ngo ubwo bumenyi Imana yabahaye, kubera Imana niyo yaremye byose, niyo yaremye n'ubwo bumenyi barozi, niyo yaremye n'ubwo bumenyi bw'abakonikoni, kandi abakonikoni nzobivuga hanyuma, niyo yaremye n'ubwo bumenyi bw'abantu, yararemye ubwo bumenyi buje hamwe, hanyuma bugorogwe, ubwo bumenyi bukoreshwe neza. Je nico ndiko ndavuga gusa, Uburundi bube igihugu cy'igihangange mu bintu byo kuguruka. Uburundi bube igihugu cy'igihangange mu bintu je ntazi, mu bintu tubivuge neza by'uburozi. Abadagi ikintu ca mbere na mbere bakoze mu Burundi bagize honyabwoko ry'abapfumu, bose barabamaze kubera iki bakora ubumara buja ku mwami, hanyuma umwami ugukwabuye gusa ugukwabuye uwo mwami ugakorana n'amaraso wabuhwereye. Abazungu bati ntibishoboka, bavise inkoho zikomeye, bagize gute mugaba akantu gakwabuye ukacuhwera. Nivyo jewe navuze mw'Abarundi, mukuri ikintu c'abarundi, tuba turi kumwe mugambo cyane tutari kumwe, tuvuga ibintu kumwe cyane tutabivuga kumwe, uko biri kose jewe ndi umurundi, mvuga Ikirundi, ngakundisha abarundi Uburundi, ngakundisha abarundi imico kama y'abarundi, kandi kuraguza n'umuco kama w'abarundi. Aho nkaca mvuga ikindi kintu ca kabiri ngomba gushikako. Ikintu ca kabiri ngomba gushikako nuko no kwa muganga ugiye ukaronka aspirine hari ukuntu ucumera mu mubiri. Ugiye kwa muganga ukabugwaye ingwara teniya, ukabugwaye ingwara ndi, ukabugwaye amahaha, ukabugwaye igituntu, imiti baguhaye iragutera izindi ngwara. Mwayumvise? Ugiye kwa muganga ugwaye hamba bakaguha imiti, barakubwira ngo uyu muti naho tubuguhaye uzocumera gutya, uzomera gutya. Hariho n'umuti bakubwira ngo ubwiriza kunywa uri mu kuja kuryama kubera utera gusinzira. N'imiti y'ikirundi rero nibisanzwe ko umuntu yayinyoye abwiriza kuca aronka ukundi kuntu amera, bishobora kubabaza abantu. Ugasanga umuntu avuze ngo bwa bundi muganga yandoze, naho nuwo muti uri kurakora. Jewe ko ndiko ndavyiyumvira, kandi bindiko ndavuga ni jewe Ntafatiro Patrice, umumana ariwe musongore. Nije ndiko ndabivuze uko. Aho rero ivyo mvuze birashaka kumpama, aho rero ivyo mvuze birashaka kunkwegera, mugabo cesha kubinuma. Ugiye no kwa muganga ukanywa umuti w'igituntu, ujya muti unwa amezi 6 urakomerera nabi. Ugwaye kanseri hariho imiti baguha n'imishatsi yose ikazivungagurika. None ni wabugwaye nk'ishano canke ni wabugwaye nk'ibintu, hama ukagenda kwa muganga wo mu Kirundi, hama bakakuvura bakaguha muti. Uwo muti nibisanze reka baguha uburozi. Erego umuti baguhaye n'uburozi bwinjira kuroga iyo ngwara. Umuti vyumve neza, umuti n'uburozi buza kuroga iyo ngwara bukaca bugukiza. Vya bindi navuga impinyanyuro y'impakanyo. Muntu uri kurandaba, erega sindakwanka. Sini impakanyo, kukwanka ni impakanyo, impakanyo y'impakanyo bica vyemera. Umuti n'uburozi buroga ingwara. Uburozi ni kibi, buroga ikibi, ingwara ikibi. Nukuvuga n'uburozi buroga ni kibi cikibi, hanyuma ikibi cikibi naco kica kibi ciza. Niko je no vyumva, niko jewe numva ndongowe no kubivuga, numva ariko Imana iri kirabimbwira ngo ndabivuge, hanyuma igituma mvuga ko yari Imana ibimbarira. Ivyo mvuga je nababwiye ko nize Gifaransa, nta n'ikirundi nize, nta n'ibintu byinshi jewe nzi, mugabo haragera igihe ngiyumvira jewe nkaraba ibintu, nkaraba abantu, nkaraba iki, hanyuma ngasanga naronse ibintu ngiza kubwira abarundi. Kandi mvuze je ko ndi tara idatuba ridokumeka yandi matara, nuko jewe ndi urutambi rukudomeka wewe ukacugira uti bwa bundi uburozi bwa bundi burafise akamaro. Uburozi burafise akamaro nyene. None numva ko twikuye ko abakoroni bakeyi. None babaza yuko abadagi barindagizwa bakemera gushira umukono ku masezerano n'umwami kubera iki? Bari babonye yuko baguma bahone.
bari babonye ko bagomba bahere. Hanyuma Abadagi rero baca bakoresha ubundi bwenge, bakoresha abapatiri, bakoresha abapasitori, bahenda umwami. Nuko none rero ico kintu ciza dufise cyo gushira uburozi ku mwami, ico kintu kibiza kugaruka. Nitwa tugomba gutera imbere, nitwa tugomba kumera neza, nitwa tugomba kugumana agateka kabasu gukuru, tubiza kubigumana. Abazungu novuga nti abakoroni ico bajejwe nukudukura kwiyo mico, twese tumere nkabo, tureke kuguruka. Nitutaguruka tuzatungana. Mugubu banyafrika abarundi baracasumba abakoroni kubera twe twasha no kwigurukira. Kandi nababwiye ko hari umuntu yatwara abantu muri Afrika y'Epfo. Ivyo nzobivuga mu bakonikoni ni nabashikira mu kigabane ca gatatu. Ari ico kiganiro ca gatatu. Yarabatwayeyo 1 2 3 4 5 mirongo ingahe hama baramupfunga ahava arahunga. Yagiye hehe? Yagiye muri Tanzania. Ubarikagurukisha abantu muri Tanzania abarundi bataguruka. Aho rero jewe ngoma mperaheze ndababwira ko abo barundi ni washaka tudahuje ivyiyumviro. Novuga ngo bantera gatsinde ngo Patrice ngo uvuga ngo kandi ngo indongozi naka yavuze ibi, ngo Patrice uvuga ngo kandi ngo naka yavuze ibi. Siko bikora. Jewe siko nkosorwa. Mu kunkosora mbwira uti Ntafatiro Patrice ibintu wavuze sivyo kubera ibi cenzo bihindura. Uti Patrice ibi bintu wavuze hari hagahaze. Ongera kwibi, wongere kwibi. Aho rero jewe uzumfashije. Mugabo kumbwira ngo naka ngo yavuze ibi. Erega jewe naka ntiyantumye. Uwo naka uri kurambarira ntiyantumye. Naravuze ko ata muntu numwe yantumye. Ikirundi c'abarundi naravuze yo cavukiye. Ikirundi c'abarundi mbyuka niyumvira ingene noteza imbere abarundi ku buryo bw'iwanje. Nta numwe yantumye. Uwantumye ni Imana imvyura mu gitondo. Patrice vyuka. Iki kintu urazokivuga. Iki naco urazokivuga. Iki ntiharagira kukivuga. Iki ntiharagira kukivuga. Iki naco harageze kukivuga. Ndababwiye ko haheze imyaka 10 menye ko hari igitabo c'umurundi canditswe mu Bubirigi kica kiranyika. Havya bitabo mu Burundi vyirwa biranyika. None rero reka mpeze ndababwira nti uko natanguye siko noheza, nobabwira nti mwe mukurikirana ikirundi c'abarundi ndabakengurukiye. Murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Kandi je murazogenda murabe ntibiraba abantu benshi kubera ibintu by'iwanje nivyo kwiga ni mw'ishure. Ko ari mw'ishuri rero ntibiraba abantu benshi. Sico kimwe n'abandi usanga bariko baragira ibi, bakina ibi kandi impano ntizisa. Jewe kandi ntibinci intege. Ndabandanya bukebuke. Abazi igitabo citwa Les Fleurs du Mal cyo kwa Baudelaire aho casohoka baragituriye. Mugabo no mwaka umuntu wese yiga amayagwa n'ururimi rw'igifaransa atagisomye aba atize neza. Naragisomeye ngaha muri Canada no mu Burundi twagomba tugisome. Umuntu atize ibintu by'umuntu yitwa Rembo, umuntu yitwa Verlaine, abo bantu ibitabo byabo baciye bahakwa kubiturira. Je nanje batabirabye sigorane. Ivyo batariko bararaba uno munsi mu mwaka wa 2023 canke mu mwaka wa 1959 bazobiraba mu 2005, bazobiraba mu 2006. Hanyuma ivyo bitabo abuzukuru banje ico niki canje bagire bati ubu ni sogokuru yitwa Ntafatiro Patrice yabikoze. Hanyuma babironkere iteka, babironkere akanyamuneza, babyishimire kubona ari abarundi bamuka ku Mana ariwe musongore jewe. Wari wari kurankurikirana urakaramba amana, urakagwira amana, uragahora ku ngoma, uragateba gutanga nanje ntebe gutirikisha, urakagira ibanga nibangu bangira mwimbuto, urakagira impundu n'impuzu, urakagira yuja niyuva, urakagira ivyo utanga n'ivyo usigarana. Ariko aha rero nukuvuga tuca dufatana na mawe. Uko niko mawe yampezagira nanje ndiko ndaguhezagiye. Urumva rero niko mawe binyongori guderiva aguhezagiye. Urakarengana abanzi barengutse, urakarenguka abanzi barenganye, ariko bishitse mukarengukira icarimwe bobo bazorengukire ukurengwa. Murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma.